kuba twashitse kuri ino saha twese tukiri bazima kuba tugikomeye twese nivyo gushimira Imana cane. Ikindi shimira Imana nuko nukuba twarahuye n'ishirahamwe Irifor Barakel mubona ryanditse kuri iyi mipira aba bandi turi kumwe bambaye, twarababwiye twarabegereye turavugana. Turashimana rero cyane gose yuko ivyo twavuganye bitabaye ivyo amajambo gusa ariko yuko batwumviye barumva igisabo cacu barabidukundira. Namwe barumvise igisabo canyu kuko murabizi yuko igihe duheruka kuza twari kumwe nabo muravuga ivyo musaba, murabona yuko ku kijanye n'amakaye murabona yuko twaje tuyazanye. No himiriza cyane gose abana bakiri ku ishuri kuja ku ishuri kandi mukiga by'ukuri mwitayeho ivyigwa, mukiga mufise ihangiro mushaka gushikako, kuko naje kugira ngo shike ahangeze n'abandi bose umuntu wese mubona yuko ari umukuru canke ari hejuru kugira mubone aho hantu yarahashitse. Tuba twaraciye twese ahantu tuba turi batoyi tukaja ku ishuri tukiga. Ico nababwira cane nuko mwokwiga, kuba twarabiyumviriye ko si twebwe twabigize ariko nuko Imana hari ikintu iriko irakora ku buzima bwanyu, sivyo none? Imana niyo yabiyumviriye ko bicisha muri twebwe, none kuri uyu munsi turi ngaha. Ni nayo mpamvu rero nababwira yuko mwokunda ishuri ku bana, mukunda ishuri, mukurikirane ivyo mw'ishuri. Ku bavyeyi nabo mubonye umwana adendebukiye no kwiga mumwibutsa akamaro k'ishuri aje ku ishuri, kuko mwebwe turi ngaha twese, aba bana turi ngaha twese ca mwibona nko mu myaka 10 iri imbere twarize twarahejeje amashuri tugarutse ngaha, kandi murane ko kiba ari ikintu ciza rwose, sivyo none? Twese turashaka gutera imbere, ca mubona rero twese tungana ku myaka 10 tugarutse ngaha twoza turi abandi bantu. Rero nimukunde kwiga cane, bakivuze ko yuko bishaka gushika ugasanga ubuzima nibiriko buragenda nkuko wavyibaza canke nkuko wabishaka, ariko ivyo byose nibigutume yuko wumva woca udandaza amakaye canke woca udandaza ikintu cose ufise baguhaye kugira ngo uronke ico kindi ushaka. Ico baguhaye gikoresha ico nyene baguhaye kugira ngo ugikoreshe. Nimba ari amakaye urungika umwana ku ishuri yige, ivyo navyo bindi bisigaye Imana irazi ukuntu ibigenza, kuko ni nayo tuzigama imisi yose, sivyo? Ndabashimiye cyane gose, ndabona turuzira akamwemwe twese n'umunezero. Ndabifuriza yuko uyu mwaka wose w'ishuri uzohera mugifise aka kamwemwe kose, kandi yuko mwese muzoba mwamenye.